Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'Ivyakozwe n'intumwa igice c'9 umurongo wa 16 haravuga ngo nanje nzomwereka imibabaro uko ingana azokwiye kubabazwa aho gwizina ryanje. Dusangire ijambo rivuga ngo ivyo uri kurakorera abandi nawe uzobikorerwa. Sawuli numwe mu bateye amakuba menshi abantu bari Yerusalemu bariko bagenda bakurikira inzira ya Yesu Kristo. Yarabashize mu mabohero abandi arabicisha abahora iryo zina rya Yesu. N'igihe batera amabuye Stefano nawe ngo yari ngaho abishimye. Ibi byose yabikoreshwa n'ishyaka yari afitiye Imana ariko ntiyarayizi neza. Nico gituma umunsi ukwiye ugeze yari mu nzira aje Damasiko guhama bariko baravuga izina rya Yesu Kristo. Aramuhwikira n'umuco mwinshi yikubita hasi. Agiye kuva hasi asanga ntabona, hanyuma baramufata ukuboko baramujana i Damasiko agumaho asenga. Yesu aca yiyereka umukozi w'Imana Ananiya aho yarara ariko arasenga, aramubwira ngo genda urabe Sawuli. Ananiya aratinya cyane aravuga ngo mwami, uyu muntu numvise bavuga iby'inabi nyinshi yakoreye abambaza izina ryawe. Ngo kandi nina arahafise ububasha kuko abuhabwa n'abaherezi bakuru bwo gushirisha abantu mu mabohero. Hanyuma Yesu aramubwira ngo pfa kugenda uko n'ikintu nitoranirije kugira ngo ashikane ubutumwa bwiza ku banyamahanga no ku bami b'Abisirayeli. Ananiya aragenda asanga Sawuli ntabona ntafungura. Haheze iminsi 3 baragumana, aramukomeza aramwigisha, hanyuma aramubatiza, arafungura amera neza, aca hinduka Pawulo umukozi w'Imana akomeye yavuze ubutumwa bwiza bukomeye. Na n'uyu munsi ivyete yanditse biradufasha bikadukomeza bikadutera intege. Ariko ubwo butumwa bwiza yashoboye kubwigisha, yashoboye gukora igikorwa c'Imana aciye mu mibabaro myinshi nkuko nawe yari yateje abo mu gihe ciwe imibabaro myinshi bambaza izina rya Yesu Kristo. Rero yarakoreye Imana Pawulo ariko yahuye n'ibibazo byinshi. Usomye mu ijambo ry'Imana mu cete kigira 2 Pawulo yandikiye abikorinto mu gice ca 11 urabisangaho Pawulo wenyene ariko arivuga imibabaro yahuye nayo mu gikorwa c'Imana, ko yashonje, ko yanyotewe, ko yaciye mu nzuzi, mu biyaga, yambitswe ubusa, ategwa amabuye. Iyo mibabaro yose Pawulo yayigize ariko ahogwa izina rya Yesu Kristo, ahogwa ubutumwa bwiza, cyane cyane ko yari yahawe kubushira abanyamahanga n'abami b'Abisirayeli. Nico gituma rero yagize imibabaro myinshi. Ivyo yakoreye abandi Yerusalemu nawe yarabikoreye. Burya ikintu uri kurakora uyu munsi ube maso. Uri gukora bibi bizogaruka ari bibi, ariko uri gukora vyiza bizokugaruka kari vyiza. Ico dukora canke ico tubiba nico twimbura. Nuko rero wiyubare ku byo uri kurakora kuko uzovyimbura. Yesu aguhezagire.